ku magenekerezo ya 27 na 28 mu kakaro no mwaka icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Siyaki Nshimirimana ari kumwe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe mu ntara ya Bubanza yaragize urugendo rw'iminsi 2 muri iyo ntara mu ntumbero yo gusanga bene igihugu kivi no kuganira nabo. Akaba yagiranye inama n'indongozi abatowe mu nzego z'intango mu makomine yose agize iyo ntara, imfuvyi, abapfakazi n'abacikacumu bo mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972. Aho hose yagendeye baganiriye cyane ku bijanye n'imibano, iterambere, ukubumbatira amahoro n'umutekano hamwe n'ivyerekeye amakoraniro inama nkenguzamateka yatunganije ku bijanye n'ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu mwaka w'1972. Mu mpano irashikirije abitavye izo nama yabahimirije kubera akarorero keza abo barongoye, gukomeza inyabune, gufashanya n'ababanyi babo bo mu gihugu ca leta iharanira demokarasi ya Kongo, kubungabunga amahoro n'umutekano ku mpande zose, guhimiriza abo barongoye kuvyara abo bashoboye kurera, kurwanya guharika n'ibindi. Ikintu gihambaye mu buzima bwa misi yose bw'umuntu n'umutekano waho aherereye. Umutekano urahari mugabo ni igikorwa cyo kwamizako misi yose. Nta nari mu zo mugera ahantu mvuga muti ubunye naho tuzokwitagira ikibazo cy'umutekano nta ngorane. Kuko mu bantu Imana irahari nivyo mugabo na shetani iguma igerageza. Mweho rero mugaca mugira n'umubanyi wo mu burengero igihugu ca Kongo, tuzi ko camamwo abantu bahungabanya umutekano b'imice myinshi. Hajya rero umubanyi agwaye nawe uravye nawe urashikirwa. Rero tubasaba duti kw'ikibazo cy'umutekano nukarekanura cane, inyabune igakora cane. Sumubanya dutera yaba kubw'ubutegetsi bwa Kongo hoho tuba tubanye neza. Bwana bafise ikibazo cy'uko binjanye n'imigwi y'ubwoko bwinshi nabo nyene badashobora kumenya ngo bimeze uko. So rero ukomeza inyabune, mugakomeza kuvugana no gukorana na ziya nzego z'umutekano ziriyo, ndetse mbere mugasimbiza na bagenzi banyu bo hakurya muri Kongo, mukaba mufitaniye ukuntu muvugana kugira ngo bikunde mugwe muhanahana amakuru ku mutekano ku mupaka. Tumaze kwinjira mu gihugu hagati byonana umutekano hanini n'ube gito bwabene igihugu, ko kenshi bari ubusuma mu mazu, arabashwana kubera akaboregwe, abapfa amatongo. Mugabo nkagwahagaruka kuvuga nti twumve mbega izi ndyane ziba ziri hagati y'abantu mu muryango ziza gute, zizana nahe? Si urukundo mu bantu rwabuze, ni iki? Nuko byo dusangiye bitakidukwiye, two dushwana dupfa amatongo. Kubera iki? Ryatongo mare musangiye muri gabuye ntirikibatunze. Umuti wavyo rero nuwahe? Ndawushira mu migwi ibiri. Umugwi wa mbere nuwo kuvyara bake. Twamye tuvuga kuva kera twakuze twumva kuvyara ku rugero, ngo vyara ku rugero. Ugo rugero ntirugira rumenyekana gushika no muzi. Mugabo mugende murabe inzu tubamwo, kenshi ziba zifise ivyumba 3 n'agasimba ryango. Hajya muhurira mukicara, mu kizungu bamwita ngo ni ivyumba 3 ngo na saro. Caje kurondera rero ngo twubahirize ngo atakazi na muntu, ngo tukubahirize, reka twere tubahirize atakazi na muntu harya mu nzu iwacu, hanyuma tubone kuba kwizana handi. Inzu y'ivyumba 3 n'agasimba ryango. Icumba kimwe c'abavyeyi, icumba kigira kabiri c'abana b'abahungu, icumba kigira gatatu c'abana b'abakobwa. Igitanda dushiramwo agatanda k'imisuri caki inkorogoto, niko iwacu bimeze. Mwebwe no iwanyu bishobora kuba bimeze ukundi. Kaya gatanda karyamako abana babiri, wa gatatu aryamye ko arakoroka. Ucuvyumva neza ko uburenganzira bwo kuvyara abana b'abahungu babiri n'ab'abakobwa babiri batarenga. Urumva babaye abana bane gusa.
kuri wa gatanu ntaza kuronka haryama no gatanu mubaza kuronka haryama aharonka namuca musanga mwamujyamitse hasi mwamuhonyaza agateka kiwe abana baca bavuga bati ababigisha b'ijambo ry'Imana ni sawa ndabakunda baradusoma ivyanditse muri Bibiliya kandi ni vyiza biradufasha batigenda murondoke mwuzurisi nivyo vyanditse muri Bibiliya nivyo kweri ivyo vyanditse mugabo muri iyo Bibiliya ntibatweretse iyo si iyo ariyo ngo je ndiko ndayisoma ndabona yuko jewe mfise isi yiwanje nindondoke nuzuze isi yiwanje isi yawe n'irya tongo ryawe uzuza rirya nturirenge. Ku bijanye n'amakoraniro inama nkenguzamateka yari imaze iminsi itunganya ku vyerekeye ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu mwaka w'1972 Nyakubahwa Nshimirimana yabamenyesheje ko inama nkenguzamateka yari ifise intumbero yo kumenya ukuri no kurekuriranira. Yahamagariye abarundi kwigisha abana babo urukundo ntibabigisha amacakubiri, yongera abahamagarira kuvavanura no gufatira mu kivunga ati ntiyica ubwoko hica ubutegetsi bubi. Bamwe mu bacika cumu baraho barahawe akaryo ko gushinga intahe ku byo babonye bijanye n'ubwo bwicanyi. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka yarashimiye abashinze intahe, yongera asaba abo bose bafise ivyo babonye bijanye n'ubwo bwicanyi kubishikiriza umugujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe, hamwe no gukora intonde z'abishwe bose muri ico gihe bakaziha uwo mugwi nyene kugira ngo utorere izina ribereye ubwo bwicanyi. Mu myitwarariko bamushikirije harimo ibijanye no gusaba ko leta yobakorera urugomero rwo ku ruzi Kajeke, kubafasha gutatura amatati y'amatongo, kuronsa amazi uburere bumwe butayafise n'ibindi.